Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru ategekanye uko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 mu kakaro umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere ciganjemwe ibicu vyinshi nk'ahose mu gihugu cacu uretse mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera, Imuyinga, mu Cankuzo no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza no mu Rutana mu ntara ya Burunga hitezwe ikirere cakamwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Ahazobakanye gusumba ahandi ni Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba bikiri degre Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere cakamwe izuba hacemo n'ibicu bike bike nk'ahose mu gihugu cacu uretse mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura hamwe ni Bururi mu ntara ya Burunga hitezwe ikirere ciganjemwe ibicu vyinshi. Ahazobashushe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri degre Celsius 30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:07. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu ni ngaha agarukiye mwayateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nje nabashikirije mwakoze kuyakurikira.